Ndabaramukije cyane abakunzi ba Star TV mwebwe mudukurikirana mwana dukunze ndetse munadukondera ibikorwa byacu. Amazina yanjye ni Star Boy the Ship. Ndabifuriza ibihe byiza gakena mwaramutse ndetse n'ijoro ryiza bivanye naho muherereye. Make sure ko amaze kora sabone kuri Star TV na cyane umuryango ubandanye kwaguka ubandanye kuba munini cyane. So ngarutse mu bwa Star TV nzanye n'ibintu novuga yuko bitari kunjohera na gato ni kubibona nyene nkumva mbabaye vyatari nkavuga ati kubera ikintu hogira ico ndabivuze ko hari ku munsi wejo aho umuririmbyi Bizimana Abubakar Kalume aka Sabi cyangwa Satura Mabafre cyanye amazina yose uno muziki wagiye uramwita King of Amapiano, King of Buja Piano. Ayose n'amazina yagiye aratazirirwa bivanye n'ibikorwa ariko arakora bivanye n'inguvu akoresha. Numwe mu baririmbyi novuga yuko bakoresha inguvu zidasanzwe tugerageje kuraba imyaka amaze ari no muziki ari muri no muziki ariko arakora biragoye gutahura uburyo ijako no munsi afise inguvu nkiza afise. Numwe mu bantu novuga yuko batigeze bacika intege bagumye bakora ku munsi wejo aho yatahuka neza na neza mu gihugu ciwe canke mu gihugu cyacu, igihugu ciza cyane kiretse ko abakibamwe ari bo babi, ubundi igihugu cyacu ni igihugu ciza cyane kimeze neza cyane. Agishiga kuri Airport International yitiriwe Melchior Ndadawe aho yariko arakora ibiganiro n'abamenyesha makuru, aba YouTuber, aba content creator n'abandi benshi batandukanye. Hagarutse amajambo menshi cyane ariko aravugisha abana bariya aho mu bibazo yagiye arabazwa bivanye n'uburyo yagiye arishura. Kimwe mu kibazo bamubajije ati mbega koko umuziki wasanze bimeze gute hariya anye aho waruvuye mu gukora amakonseri atandukanye. Ayavuze ati biracyasaba ko dukora cyane gushika ubu nta muririmbyi w'umurundi akora konseri i Buraya bakora showcase. Kibazo cyiza cyane muri kano kanya nta muririmbyi akora concert muri Europe, dukora ama showcase kugira ngo dukore concert muri Europe. Diaspora yacu irashaka intore kandi ise byinshi. So I think yuko tugomba kureba audience y'Abatanzania, Abakenya, Abazungu nabo bakazi gukora concert muri Europe. That's why umuntu wese no munsi ari Buraya nyumvira atumiye umuririmbyi abagomba kuvuga ati ni showcase not concert, kugwa concert na concert. By the way byose aho twari turi avant so ariko ibyo yavuze no kuri pe kubera ko konsere ziba bita konsere yanababwiye ati abantu mutumira abaririmbyi b'abarundi ngaho i Burayi muze murandika ko ati konsere muze murandika ko showcase. Bisigura iki iryo jambo yashatse kuvuga? Ni vya bindi twama tuvuga ati abaririmbyi bacu bakorera amashow mu tubare, ama anniversaire n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko kandi si mu Burundi gusa no mu gihugu cy'u Rwanda abaririmbyi bahiye bagiye hanze Burayi hehe n'ama showcase nta konsere bakora. Nta konsere bakora kubera ko uza gusanga ibiteramo byabo n'aba diaspora baherereye muri ako gace baje kubakurikirana. Kuko iyo bita konsere ni za konsere zikugwa na Diamond ari muri UK, harabavuye mu Bufaransa bagiye UK, harabavuye bagiye UK bagiye kuraba Diamond Platinums. So uno munsi rero izo showcase bita konsere nko Sabia bivuze usanga abantu baje gukurikirana niba abantu b'abarundi bagenza baje gukurikirana hakazamo n'abanyarwanda bakeyi. Rero n'abanyarwanda nuko nta munyarwanda akora konseri Burayi kabisa, nta n'umurundi akora konseri Burayi. Cyo tucemeranye nanjye ndacemeza 100%. Ariko ikibazo yagarutse ku kibazo kivuga giti aho bari bamubaje ati kubera iki utari bwaje muri Afrima naho wagerageje kugenda vyanse. Yagerageje kuvuga ati ministeri ntabwo idushigikira kubera ko n'abaririmbyi babijamwo baba bashigikiwe na ministeri zabo. Bisigura ko rero kuri Sabi yarimenye n'udufaranga avuye gukorera i Burayi avuga ati reka dushire muri bino bintu kumbure nshore kwitaba muri rino higanwa rya Afrima akoresha amafaranga yiwe nkuko yabivuze ati abandi ba artist barungikwa n'ama ministeri yabo ababijejwe. Ariko twebwe mu Burundi nibaza ko tutaragira ministeri idufata mu mugongo ishobora kuvuga ati umuririmbyi turamwisinye nimbagiye ahantu tumusupportinge, nimbagiye ahantu tumushigikire tumukorere ibi n'ibi kugira ashobore guserukira igihugu cy'u Burundi. Inshuro zibiri ntagiye narabaye nominated
but sinagenda kubera bagenda muri ministeri ya culture kabwira ati je nabaye nomine nakeneye support kabwira ati amafaranga ntayahari na support yahari ukamera nk'agati kuma kakise so muri inshuro twarisha amafaranga yacu menshi kugira ngo twashike seruka igihugu cyacu mu gihe igihugu kitatwitayeho tugomba kucitaho uko biri kose ntugomba kugiterana ariko ugomba gushiramo kugira ngo ejo igihugu cyawe kivugwe neza nazi Burundi igihugu kivugwa rukene no mu bintu bibi cyane kandi bamwe babikora bishimye ariko hari ukuntu dushobora nko mu bindi bihugu nka Nigeria aho tuvuye Afrima ni projet iri mu kuboko kwa guverinoma abaririmbyi bose baje hano yaba mu Rwanda yaba mu hehe guverinoma zabo nizabarungitse kuko je nije nitwaye kandi ntacyo bintwaye kabisa ntacyo bimbwiye ni inshingano zanjye kabisa so gusinda cyangwa kugera izindi ntambwe bisaba ko government yacu ivyinjiramo nimba itazovyinjiramo izoguma ngenda mbura kuko zijya ni strategy z'ibihugu bindi baba bavuga ati reka tugire tourisme bino bica muri tourisme ile bavuga ati visit what umuririmbyi wacu duserukire igihugu cyacu kivugo visit Tanzania muri biziye byose visit Burundi muhe byose kugira ngo muri igihugu cyacu kivugo but kuri twebwe muri Nigeria hariyo Boko Haram hari ingwano hari ibintu byinshi ariko everyday wumva umuziki strategies za governments nyinshi zo muri East Africa no muri Africa zikoresha imbere umuziki na entertainment mupira kugira ngo zifukafuke maybe things zitagenda neza inside but ukeneye tu no ego ireve yarimenye ariko nibaza ko cyarabaye icigwa canke isomo kubajejwe gushigikira abaririmbyi canke ministeri jeje gushigikira abaririmbyi nibaza ko babonye ko Sadbi yashigikiye neza canke yaserukiye neza igihugu cyacu Burundi bivanye n'imyambaro yari yambaye urabaza bamwe bitwa intore batama intambo z'ikirundi mwabonye Sadbi uburyo yari yambaye kandi igihugu kitigeze kimushigikira ariko muri ico gihe nibaza ko nimba koko barabibonye uburyo yari yambaye yakoresheje amafaranga yiwe barabonye ko yakoresheje ingufu zidasanzwe akoresheje amafaranga yiwe kumbure igihugu camwibarutse aravuga ati reka ndagiserukire kubera ko nico catumye izina Sadbi rihaba so bisigura iki rero hagiye haraba amapolemike menshi atandukanye abantu bamwandika ko aho nza kugaruka no kubaririmbyi bagiye baramupostinga mu gihe ariko arababwira ati umpostinge kugira bashobore kuntura muri Afrima ashobore gutahukana gashimwe narabivuze ati nubwo atashoboye gutahukana kano gashimwe Sadbi ibitsindo byo byaravyinjije bitabaririya higanwa indirimbo yiwe kabanomine je n'ibisindo bibiri indirimbo yabaye nomine ariko ishobora kuba nomine ugasanga nonose uburyo bwo kujayo ukabura tsinzwe igitsindo ariko igitsindo cyo kuba nomine racinjije n'igitsindo cyo kwitabira higanwa racinjiza ndetse n'imyambare y'uburyo yagaragara nico n'igitsindo yinjije urumva isigura ko rero niriya connection yagiye arahura n'abartiste batandukanye ico n'ikindi gitsindo ibitsindo bine je ndabiharura ko Sadbi yavyinjije kandi ni inyungu kabisa ku ruhande rwiwe no ku gihugu harimwo inyungu kubera ko no munsi igihugu cy'u Burundi turakeneye ikintu navuga yuko nka visit Burundi turumva visit Burundi mugabo ni ibintu bagiye barakora bambara imipira yanditse ko visit Burundi mugabo visit Burundi mu bisanzwe mu Burundi ntayihari visit Burundi mu Burundi ntayihari ibintu bagiye barafatanganya bakora imipira ngo ya visit Burundi abantu bakaza barambara imipira ngo visit Burundi rero ntayo uno musi umuntu yimviye gufata umupira wakandika ko visit Burundi agenda ari ku mu design akamukubitira ko visit Burundi ntayihari nk'ubuhoze umuntu agashika mu Burundi ni bande bo mwereka bimwe mu bibanza byiza dufise mu cyacu Burundi ntabo bako wapi amna hakuna kabisa urumva rero kwico kintu hagiye haraba amapolemike menshi atandukanye aho basimbiza 𝐶𝐚 bagiye baravuga ibinabiriya
abandi bakavuga ibi nabiriya aho nza kugaruka ku ba artiste no munsi bariko barahayagiza Sadbi canke bamufelicita mu gihe yababwira ati ni mu ntore ataco bigeze bakora byose naza kubigaruka ko Simbizi yavuze ati namba Karabasase ashaka ko leta ishigikira umuziki gusumba uko ibikorwa uko ibikora nawe nabanze yerekane ko ayishigikiye iyo ngiye kugwana muri Kongo nta na rimwe Karabasase so je sinibaza kuvuga ngo ijye kugwa Simbizi ntago araje kugwana muri Kongo bana mureke kuza muradutuburira sometime kuko kugwana burya anye iyo kumbuga zawe utigera uvuga ati igihugu hari intambara mu gihugu hameze uki cyo wumvise ntugishije ku rubuga rwawe hariya nibaza ko naho nuburi kushigikira naho nuburi kuragwanira igihugu kubera ko urumwe mu bantu bafise imbuga ushobora gukosa ikintu kikagira kure ariko ntibigeze uvuga ko hari ikibazo mu Burundi iki niki winumiye watekanye kandi gukorera igihugu nibaza ko atari kugikora mu buryo bugaragara igihugu tugikora mu buryo bwinshi ariko butagaragara singomba ngo twiyerekane Simbizi koko ndabona umenga ashaka kwerekana ko kuvugira kushigikira igihugu cyangwa gukorera igihugu ni kwambara impuzu y'umugambwe ukerekana ko uri kurashigikira igihugu wambaye impuzu y'umugambwe ushigikira igihugu si ngombwa wambara impuzu y'umugambwe twese turashigikira igihugu kandi mu buryo bwinshi butandukanye ndetse butanagaragara uno munsi Natasha ngenda bankavuye ko adashigikira igihugu aragishigikira yama yafashije abantu ariko we ubibona umenga ni gufasha kumba ariko arashigikira bene igihugu gushigikira igihugu erega ntago ari kwambara impuzu y'umugambwe ugenda ari uvuge ngo shirira oya hanige wowe uvuga shirira mugabo utabivuga mu buryo bugaragara ukaba wibereye mu gitanda mu ukabushiririza gushigikira igihugu si ngombwa ugende hari uvuge ushirira canke bakubona wambaye impuzu ushobora no gushirira wibereye muhera wipowe so aho hantu rero tuhumvikane kabisa gushigikira igihugu ushobora kugishigikira atari mu buryo bugaragara gushigikira igihugu abagishigikira ni benshi cyane atari ngombwa ko bigaragaza so ico kintu Simbizi je ntitwogihuriza ko ariko kandi 𝐊𝐵𝐻𝐼 yavuze ati burya ikintu cyo gushigikirana mu Burundi ku baririmbyi nta gihari vraiment nta gihari maze iminsi ndakivuga mvuga ati Sadbi gihari ko arituza muri Afrika bashobore kumutora indirimbo yiwe kirisese ishobore kuba collaboration y'umwaka muri Afrika cyangwa ashobore kuba umu artiste wo muri East Africa yaranze umwaka wa 2025 abaririmbyi bapostinze ni bakeneye ibuka ariko sikuvuga ngo ni bakeneye ibuka ahubwo babaye bake bapostinze ndibuka umuririmbyi MKOMBOZI Lucifer ujyawe muramuzi ko numwe mu bantu novuga yuko jewe ndabira ko cyane bivanye nuko akora ni umupatriote cyane no mu type MKOMBOZI Lucifer nama ndamwigira ko cyane yarashigikiye Sadbi bavuga ati bamutore niteka ku gihugu cyacu umuririmbyi Bface Ondofre yarabikoze umuririmbyi D1 yarabikoze ndetse bongera kubikora bamufelicita abandi baririmbyi babikoze ntago ndabibuka neza ariko no musitiko turabona abaririmbyi bavuga ngo felicitation Sadbi kurabwira umuntu felicitation igihe yitoze yakubwiye umupostinge kugira nubwo atobikubwira ukabona ko ari nomine wari kumupostinga ukavuga ati ni mu mutore kuko iyi ni inyungu rusange kujya muri Afrima ntago ari inyungu personnelle wenyene ishobora kuba ari inyungu personnelle ariko ikabirimwo ni inyungu rusange kuko kuri Sadbi ni inyungu personnelle ariko kubaririmbyi bose bo mu gice cy'u Burundi ni inyungu iri ku ruhande rwacu twese muravyumva ariko uno munsi uri kura mu posting uvumubwira felicitation cyamona ko harimo hypocrisie nabonye abaririmbyi benshi ba posting bavuga ngo felicitation iyo ni hypocrisie kubera ko igihe avuga ati je ndi nomine muri Afrima ntibigeze mu postinga atogwe n'abene gihugu cyanye atogwe n'abantu bagufollowinga kuri platform zawe inyungu rusange ntiwigeze uyerekana uno munsi uriyerekana ko inyungu rusange ihari mu gihe yabanomine utigeze uvuga ati ni mu mutore Sadbi ari muri Afrima kugira ashira inzira abandi kuko uno munsi ni Sadbi ejo azoba ari wewe abaririmbyi rero mu Burundi barafise ikibazo cya hypocrisie barafise n'ikibazo cyo kudakorera hamwe bashigikirane ushobora kuba wanka mugenza wawe ariko yasohoye igikorwa ciza gipostinge umusapotinge kugira tubandanye kugwana n'ibindi bihugu ureke kugwana ugwanira uburundi ugwana kuba wa mbere mu Burundi usanzwe ufise indirimbo ziri hit song mu bantu kubera iki ukigwana ushaka indirimbo ziri hit song mu Burundi ore yo kugwana kugira ushake indirimbo iba hit song mu karere ka East Africa hama mu yindi myaka tugwanira indirimbo iba hit song muri Afrika yose wewe uracagwanira igihugu cy'u Burundi kugira indirimbo ibe hit song mu Burundi
mu gihe abandi vyonye babirenganye kandi nivyo twebwe twarabirenganye kugwanira hit song mu Burundi. Uno munsi aho tugeze ubu twagwaniye kuronka umuliyoni w'ama-views nta myaka 3 iheze. Ujya mu myaka 3 iheze niho dutangiye kuronka umuliyoni w'ama-views, imyaka 2 twarabigwaniye murabizi. Uno munsi umuliyoni w'ama-views uraboneka muri 2 weeks mu kwezi kumwe mu ndwi zitatu. Uno munsi umuliyoni uraboneka. None twagwaniye umuliyoni w'ama-views turawubona. Twagwaniye kubona amahiti mu Burundi turazibona. Twagwaniye kutabona indirimbo nyinshi imva amahanga mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo vyarabaye. None igisigaye ni igiki? Igisigaye nuko tugwanira inyungu rusangi. Rero aba baririmbyi bataramenya iyo baja ni kubahumura tukabereka iyo bategerezwa kuja. I'm telling you the truth. Ndikubabwira ukuri. I'm telling you kabisa nimba mushaka ko tugwanira umuziki. Aho tugeze ubu ni kugwanira inyungu rusangi. Aho tugeze ubu ni kugwanira inyungu rusangi. I'm telling you the truth. Kuno kuri ndi kubabwira. Ibyo twagwaniye kare bimwe twarabishitse ko turabikora mu nzira. None igisigaye ni gikisi inyungu rusangi. Naho kubona abaririmbyi bicarana nubwo abafana batobibona ariko mwicarane si ngombwa yuko abaririmbyi nimwerekane ko mufise urukundo ku mbuga zanyu. Muri vie prive yanyu cyanyi umuririmbyi akoze igikogwa ni mukundane mwicarane. Ntago ari ngombwa ko mwerekana ngo mwicaranye ku mbuga. Ibyo navyo biri mu bintu vyica umuziki sometime. Vyicira fan base umuririmbyi kanaka. Muri vie prive yanyu ni mukundane. Ariko kubikogwa hageze ku mbuga ikiniye bana muterana amabuye ariko mushigikirane. I'm telling you the truth. Umuziki niko dukwiye kuwukora. Eka rero hypocrisie yo gushigikira umuntu yamaze kurangiza urugamba akiri ku rugamba ntacyo wamufashije. Asinze urugamba rwiwe hari ibitsindo yinjije utangure kumubwira ngo yego ngo yinjije kandi ndamufana. Igihe ariko arakina bamubwira ngo ngo ujya n'ikibamba bana. Yinjije ngo reka ngo wamukinyi ngo arakomeye. Uri kubibona ubu unye. Nabonye abaririmbyi ntiriwe ndavuga amazina bariko barapostinga sadbi ngo felicitation. Igihe yaratanguye urugamba mutamushikikiye muhenge yarurangije muciye muzi. Hari bimenyesha makuru sadbi yagiye aravuga. Nanje naba nabitunza gatoki bifise abaririmbyi babo. Usanga abaririmbyi babo bafashe rutema ikirere amupostinga akiri ku kibuga c'indege akironka deal ari ku kibuga c'indege ashitsi yagiye akoze show agarutse. Ariko abo n'abansi biterambere tubareke nyene bakora uko. Bazima barahari nubwo mu Burundi usanga biri kurakora neza ugwanya nabe abantu benshi nibo bakugwanya mu gihe uri kurakora neza. Ariko ivyo onye twarabimenyereye nibisanzwe. Wakugwanya wese akakugwanya uri kurikorera neza ntacyo bitwaye tu. Ikibazo nuko iyo tumubuze uwo muntu uzamva ngo yongo yarakora neza. Ariko igihe ariko arakora neza ntiwamushigikira ntiwamusapotinga. Ubu hageze ko tugwanira inyungu rusangi. Ni muri umuririmbyi ukoze iciza tuzogutegezwa kugushigikira. Ariko ukoze kibi mugenza wawe ntiyo gusapotinga ngo wakoze kibi. Ariko twebwe tujeje gupromoting ibikorwa cyanye gupostinga ibikorwa. Turavuga ati ni kibi. Ni kibi. So rero mureke hypocrisie abaririmbyi. Mureke dushigikira umuntu ariko arakora. Na Madibada Classic yarapostinze sadbi akigenda akivuga ko ari muri afirma akivuga ko ari nomine ndetse n'ubu yavuze felicitation kuruga gwe nabibonye. No musi umuziki wacu ugeze kure dusigaye dukora imiziki abanyarwanda bagakora ama challenge tutabahemvye tutabaye amafaranga basigaye baza kuraba amahiti mu Burundi. None icyo twifuza gushika ko tutarashika ko n'igiki. Ibuce dukeneye ni inyungu rusangi. Iyo nyungu rusangi nizo duha amafaranga. No musi abaririmbyi baragura amamodoka. Ariko abaririmbyi bacu cyo bataragira ko ntibaragura ama parcelle ntibarubaka amazu. Ivyo navyo kugira babigere ko nuko haba iyo nyungu rusangi tukayigwanira. Tukagwanira inyungu rusangi twese tukabona ku muziki tugera tukavuga ati umuziki wo mu Burundi apana kuvuga umuziki wa dramatic cyangwa wa D1. Umuziki wo mu Burundi ni wa mbere ku muziki wo mu Rwanda. Umuziki wo mu Burundi ni wa mbere ku muziki wo muri Tanzania. Biragoye yuko u Rwanda tuzorufata mu gatanyungu rusangi tururengane muri bimwe. Ego imiziki turayibona iwacu kaba hiti paraporo iyo mu bindi bihugu duhana imbibi. Mugabo
turaronka abaririmbyi b'iwacu bagera ku rugero rwo gukora featuring ariko muri mu Tanzania umuririmbyi akomeye cyane nka Diamond ba Mario Harmonize, tuje muri Kenya ba Bien-Aimé, tuje kuri ku bandi benshi batandukanye. Rero kugira ivyo byose tubigereko ni inyungu rusange dutegerezwa kurondera. I'm telling you the truth. Ibi ngibi byo kudashikikirana bica binyibutsa igihe Mukombozi ashira agaragara ko cyangwa ashira ahabona ko agiye kwitoza mu bushinga amateka. Kiriya gihe Mukombozi agishira agaragara ko agiye kwitoza, nararyohe ndavuga ati Mukombozi ategerezwa kuronka abantu, kubera ko dufise abaririmbyi bafise abantu babakurikirana, dufise abaririmbyi bafise platform zikuze, uburyo umuririmbyi apostinze ati tora Mukombozi, Mukombozi aza kubona amajwi. Ico gihe kiriya gihe Mukombozi yitoza twamupostinga tura abantu bangahe, n'abaririmbyi bangahe bamupostinze bamutora, kandi Mukombozi ntiyari ko aritoza nk'umunyamugambwe ku buryo bari kugira ubwoba ngo ndiko mvugira umugambwe ngo wa Mukombozi oya, yari umuhende panda Mukombozi. Nta muririmbyi yigeze postinga ngo abapostinze bariho mugabo jenshi wakuvuga ko atamuririmbyi yapostinze Mukombozi, kuko apostingwe n'abaririmbyi batanu aho n'abapostinzwe n'abaririmbyi. Bisigura ko rero urukundo biragoye ko turubona mu gihe mukimeze uko mu mitwe. Mindset yacu sinzi ivyo twiyumvira, ariko mu gihe na Mukombozi yavuze ati mungire mu ntore, kuko Mukombozi yari guserukira abajene cyane n'aba artiste barimwo, kuko Mukombozi azi ibibaza abaririmbyi bacamwo, azire challenges abaririmbyi zose zibaho, nta kintu uwo mubesha Mukombozi. Mugabe ico gihe yavuze mu mutore haposinze bangahe. Mureke hypocrisie, genzoguma ndabakoma ndababwiza ukuri. Ukuri kurubaka, ukuri ni gusambura, kubera ko bakubwiye ukuri uramenya ati ibi bintu bambwiye nivyo ndabikorereko. Genzoguma mvuga so kiriya gihe narababaye ndavuga ati umuririmbyi twicarana dora tunasangira, ugasanga umuntu bahora banasangira nta nubwo yanamupostinze kweli. Mwe munyumvire ko rukundo ruzova heheka. So Imana ibahezagire mwese mwariko murankurikirana, je ndavuga wera kuri ururimi rwo runtunze, kandi mugenzi wandiko ndavuga ukuri, we ntuzombuza kuvuga, zavuga ukuri nirenganire nigendere. Bashaka kukumva akumve, atashaka kukumva nawe bazokumva ugutwi kwa bakokeje.